namenye kuri umwizerwa muri byose mana yanje, mu bicu binkingiriza ubwiza n'agakiza kawe, ntibizambuza gutegereza ubutabazi buva iwawe, kuko ukiranuka mu migambi no mu nzira zawe zose. Namenye kuri umwizerwa muri byose mana yanje, mu bicu binkingiriza ubwiza n'agakiza kawe, ntibizambuza gutegereza ubutabazi buva iwawe, kuko ukiranuka mu migambi no mu nzira zawe zose. Ndabaramukije nshuti namwe bakunzi ba Empower TV, aho muri hose nizera ko bameze neza, ko bitameze neza namwe mbanda ndababwira nti Kristo ni nyishu kuba mwizera bose. Nkuko mubibona rero turi muri studio za Empower TV, twatewe iteka no kuronka umutumire wacu dukunda cyane Benjamin Manirakiza. Turakwakiriye Ben. Murakoze cyane. Ya twari tumaze igihe tuvyifuza kubakoresha mugabo byari byaragoranye gato, turaryohewe ko Imana iduha iyo opportunity. Ya Imana ishimwe kabisa. Hagati uraberewe sinogenda ntabivuze. Merci. Uraberewe gose n'agasanda na washize ko uri ku mwanya vraiment. Yvonne. Sinogenda ntakubwiye kuri ku mwanya. Merci kabisa. Uguma w'imetajo. Mimi naona. Ya turaryohewe cyane rero kukwakira. Nawe ndaryohewe kuba muri Empower TV. Ya Ndabizi ko twaganire kenshi tubishaka ariko ntibikunda, ariko ndashimana ko isoje isezerano. Ya nkuko rero nabikubwiye kuri telefone, Benjamin uno musi nari nkeneye, bakunda kwita Ben ariko ya ariko uno musi nari nkeneye ko utuganiriza ku bijanye na carrière musicale yawe, kuko j'ai entendu dire yuko uri umuririmbyi kandi nanje ndavyemeza ko narakubonye kuri stage aho ntumaririza. Ya carrière musicale wowe warayitanguye ryari ga Ben? Murakoze. Carrière musicale yanje ndibaza nyimazemwo hafi imyaka ngige gusaga 10 cyangwa 11 gutyo, narinje mu murimo wo kuramya no guhimbaza, wo guhimbaza no gutazira. So sinovuga ko ari ikintu ninjiyemwo ubu, kuko abantu bashobora kuba bakimbonyemwo muri no myaka ya vuba cyane, babona nkora zimwe mu ndirimbo zanje cyangwa bambona mu bitaramo, ariko ni ibintu natanguye haheze iyo myaka imvuze aho ngambere. Wabitanguriye muri Sunday School, ugerageje ku estima ubona ari nko mu myaka ingahe? Genre wabitanguye à 5 ans? Bonje ninje muri chorale ya Eglise, chorale y'abana, fise imyaka 7 so ico gihe nabaye muri Sunday School chaque samedi, nagenda mu repetition ya chorale y'abana, so nkakunda kuvuza ingoma cyane, ingoma y'urushato uruhu, ya ingoma y'uruhu. So nari mu bateri muri chorale y'abana. So imyaka namaze ndibaza mu buto bwanje bwose nta samedi ntasiba muri repetition, ntagenda muri repetition. Wow, wari passionné kuva kera rero? Bon, ndavuga ko ari ibintu byanje kuva kera, nabikunze kuva kera. Ico gihe wasengera he Benjamin? Ngitangura kumenya ubwenge ninja muri Sunday School, ndibuka ko nasengeraga muri Église Guérison des âmes, ndi umwana muto cyane ico gihe. Et puis muri 2005 6 je pense que niho Life Center yavutse mu Nyakabiga. So ico gihe nagiye nkurikiye navuga umuziki. Nakunda kuri Guérison nasengeraga bavuzaga piano gusa. Noneho ico gihe Life Center ba Apollinaire, ba De Papa, ba David baje ari band, noneho nibo gambira ari mbonye abantu bavuza imiziki ku stage. So numva mbaye ati rukuntu nagiye nkurikiye umuziki novuga kuri Life Center. So ngezeyo nsubira kandi muri chorale y'abana bien sûr kuva iyo myaka yose. Ndibuka ko ari gemora mpura n'abantu bakambira ngo president, kubera ko nigeze kuba president wa chorale y'abana muri Life Center igihe kinini. Iyo chorale y'abana yitwa ngo iki?
yitwaga ngo ni Life Center Junior. Ba junior, voilà. Life Center Junior. So twari dufise aba encadreurs batwigishaga, ariko nje bantora nk'umwana nyene ubakuriye bose, niyo mpamvu kenshi bakunda kunyita ngo president. None muri Gerizo mugume ngo barazanye ivyuma ko utaciye usubirayo canke wavanye usubirayo. So ico gihe narashitse, novuga ko muri Life Center aribwo naje kumenyera ubwenge, ndanakirizwa kuko gukizwa benshi tuvukira muri ryangikijwe, ariko gukizwa ni decision ufata uko wamenye Kristo, ico ni cyambere. Après kumenya Kristo akaguhindura ukabona gukizwa. So naje gukizwa kumenya ubwenge ndi muri Life Center, so mbandanyiriza aho ngaho. So ntago nari mvuze ngo kandi ngo muri Gerizo ngo bazanye ivyuma byo bwari ko rugana kandi, ariko naje gukomereza muri Life Center imyaka yose. Ntago kuvuga ngo gukora ko muri Gerizo bazanye ivyuma ngo nce nsubirayo. Ubonye ntiwari ukira la poursuite y'ivyuma, wakenera Kristo. Nari nkeneye Kristo, nari maze gushika mu gakiza. So niyo mpamvu byagenze uko. Wow. None Benjamin, à part yuko uri umuririmbyi, hari indi mpano Imana ishobora kuba yaraguhaye? Swate mu rusengero canke ukorera hanze y'urusengero? Impano zo umuntu agenda azidekuvura buke. Ndibaza ko navuga ngo ni zirahari gusa sinovuga ngo nizi, ariko zirahari. Izo ukorera mu nzu y'Imana nazo? Izo nkorera mu nzu y'Imana hariyo nadekuvuye muri myaka nari maze hanze y'igihugu mu Rwanda. So namenye ko mfise impano yo gufasha abandi gutegura ibintu. So iyo nayidekuvuye vuba cyane, gutegura ama evenement, ma concert, ko ndazi ko navuye mu Rwanda maje gutegura ama concert nk'abiri y'abantu, nkagenda mu myiteguro yayo, nkabona ndayorganije, nkabona rabaye. So ama concert y'abandi exactement. Hari anniversaire ya 25 ya Rehoboth Ministries, so nari ndi muri organisation yayo. So nico gihe kuko uravye ahanini nijye wabikoze iyo evenement, sinovuga ngo nijye wabikoze, ariko nayishizeho umwanya munini, mbona ko mfise passion muri ivyo bintu. So inyuma yaho hari n'indi concert yabaye yitwa y'umuntu wo muri Ala Ministries witwaga Aline Bentu. Yari yazanye n'umu Tanzania witwaga Dr. Ipiana wari uvuye muri Kenya, muri Tanzania sorry. So nabyo ngenda muri organisation yavyo ndabikora, mbona ni ibintu nshoboye. So izo ni zimwe mu mpano umuntu yaba yaribitse organisation y'ikintu runaka. Ariko hari impano numva umengo wibagiye kuvuga, kuko je narigeze kubona muri clip video ya True Promises Ministries uri kuravuza battery. Warayihevye canke bimeze gute? Twego turavugana, nibaza ko turiko ku mpano zindi ushobora kuba utanziho. Iyo ngiyo nahize kuyinzi. Hari yindi ukeneye kumenya ko ahubwo nashaka menye yuko nawe wabidekuvye ko bya vrai impano ndayifise. So kuvuza ingoma byo nahize ngurabizi, niyo mpamvu. So ni impano iyo novuga ko ariyo mpano ya mbere na découvrir mbere ibindi byose, niyo namenye ko fise kuko imbere yo kuririmba. Nibwo kuko naririmba, ariko narashize ingufu zanje nyinshi mu gucuranga, mu kuvuza ingoma ya. None hagati y'impano yo kuririmba n'impano yo kuvuza ingoma, Imana nk'ubu yo guhitishamo niho ukunda gusumba izindi? Cyo kibazo congora kubera ko byose bikoregwa ni ikintu kimwe, byose ni musique. So Imana ndazi kwitomitishamo ngo kundi cyane iki ko byose ni bimwe. Ariko iyo wumva pour le moment abantu benshi bari kumbona, je pense que uyu mwaka ndagira ngo no wa kabiri bari kumbona ko cyane ndi focus cyane mu kuririmba apo yo kuvuza ingoma, ariko navyo ndabikora byose. Ntabwo novuga ngo nararetse kuvuza ingoma, narabiretse gusa hari igihe bishika hakaba izindi projet nyene zisaba ko ushira ingufu muri zo. So ariko byose ndabikora kandi bimpa amahoro kubera ko byose biri ni ikintu kimwe. Byose ubikora mu rugezo rumwe canke hariho hamwe uvuga ati aha ndafise experience irutaha?
ivyo ngivyo vyombarira undi muntu sinzi ko ari nje bavyibona ntavyuzi peut-être uzogenda ukore research uzotubwira nzoce ndaguhinyisha urumva rero mpa idea ndaguha devoir à domicile kabisa. Okay, thank you so much Benjamin. Hari indirimbo umaze gusohora ku giti cawe? Zirahari. Hari deja fise projet album ndiko ndakora nahereye muri fin 2018. So uyu n'umwaka wa kabiri, n'umwaka ndagira ngo wa kabiri nyirimwo naje gukomwa mu nkokora na covid kubera ko ivyo nashaka gushika ko numvaga ko 2020 izoba yarangiye ariko biza kungora kubera covid n'uburyo ukuntu byagiye byivanga. Ariko mfise projet album so nifatiye kuri cyo nyine rumbaje ngo maze gukora indirimbo muri iyo projet album natanguye maze gukora indirimbo zibiri nizo ziri hanze ya ni audio na video. So indirimbo zibiri abo kwifuza kuzibona bozironka so bashaka kumvisita ku YouTube channel yanje ni Manirakiza Benjamin nyene nkoresha n'andi ma social media Instagram, Facebook, Twitter hose ashobora kumbona amazina nayo ngayo nyene Manirakiza Benjamin. Wow, gushika kuri isaha rero Benjamin afite indirimbo zibiri zimaze kuja ku mugaragaro video na audio. Ariko rero Benjamin cyane unkundire aka kabazo ndakunda kubaza abantu baba artiste mu mwuga wanyu wo kuririmba kenshi abarimwe intamba myinshi urana ibintu vya gospel abantu baravuga ko nta mahera arimwo nta ntambamye woba warahuye nazo muri ico gikorwa? Intambamye zo ntizobura ariko uri umuntu utihamagaye kuko kino gikorwa si ikintu ugenda mutahamagawe. So iyo wihamagaye haragera ahantu kananirwa ariko muri uko kunanirwa hari igihe kenshi usubizwamo imbaraga nuko hari devoir fixé y'ikintu utegerezwa gushitsa. So intambamye ntizibura mu buryo bwose côté financier ko bino bintu bisaba buryo. C'est une vyo ko umunsi umwe uratekereje urakora kuko nivuga butumwa risaba buryo. So kandi ubwo buryo kuvamwo cyangwa ukagira ahandi hari bukura ariko ahanini biva muri twebwe. So kandi ubwo buryo kenshi babigoye. Icambere n'uburyo icakabiri ni hari societe zimwe bisaba ko zitakwakira vuba. So bisaba ko ibintu byanabukiye kugira ngo abantu bavyakire ko nimba uri mu nzira yo kubwiriza hari abantu bamwe arabanye batazi ko ivyo bintu bikora. So kugira ngo iyo societe itari kuzi muri ubwo buryo kugira ngo kwakire bisaba kandi kanya ariko vyose dushozwa na Kristo d'imbaraga. Malgré nta murimo w'Imana usivye gusa no kuririmba umurimo wose ugira intambamye umurimo w'Imana wose. Yes, birumvikana cyane. Ku batazi cyane Manirakiza Benjamin hari amatima atandukanye mukorana? So hano mu Burundi navuye hano muri 2015 mba muri Eglise ya Life Center. Ico gihe twari tukiri kumwe na Shemeza Worship Team yose. Ico gihe nabaga muri Shemeza Worship Team hano mu Burundi ndavuga ko ariyo nakuriyemwo ni nayo namenye mu bwenge. Ni naho nigiye ibintu vyose novuga base y'umuziki mfise base yo kumenya kuririmba niho navyigiye. So hanze ya hano nabaga muri True Promises Kigali niho nabagamwo hanyuma nkaba no muri Robot Ministries bien sûr ko twanasenganaga no muri Eglise ya World Salvation Church. Donc Benjamin akorana na True Promises kandi agakorana na Rehoboth. Ni nayo Eglise nsengiramo. Gukora mu matimu menshi canke abiri atandukanye ntaco bihungabanye ugasanga hari hamwe privilege gusumba ahandi. So ndibaza ko ntivyangoye cyane kubera ko Robot Ministries yari meze nka worship team ya Eglise nabarizwagamo. Ibyo byaranyoroheraga cyane kuruta uko mba muri sinovuga ngo naba muri ministeri. Niko hali ya Eglise. Yariko hali ya Eglise ariko hakabigenye nikora ibikorwa hanze ya Eglise ariko bitari too much nk'izindi ministeri zindi. So True Promises nayo ntiyangoraga cyane kubera ko ni programaga
mu gihe mfise umwanya naravuga ati reka nkore muri no murimo kubera ko iyo itabarizwa muri eglise runaka iyo niyo gufunga cyane ngwiki ariko nta kibazo byari biteye nta kibazo byari OK avant dernière question nuwe muntu yakwanspiye cyane kugira ngo ubashe kugera aho ugeze kuri uno munsi inspiration ya mbere ni Kristo. OK, Kristo twese ni inspiration yacu. Je dirais barakunda gukoresha le terme idole, mugaje sindayikunda mu nzu y'Imana nta idolâtre. Mugabo personne de référence ushobora kuvuga ati uyu muntu narakunda gukora ama travail ku ndirimbo ziwe. Et bien voilà. Yes. Bon, n'abantu babiri novuga batatu. Hari umuntu wa mbere wanyespie nkuko nabikubwiye. Nkiri muri Gerison Life Center kiza nyine kuri Life Center nabonye bwa mbere ari aburirimba avuza gitari nari akana gato gafite 7 ans aho ngaho 8 ans mbona aririmba afise gitari ndavuga ibi ni byiza nico gyanatanye kuririmba nkafata amado mu rugo ico gende kuko nashwaye na mama cyane wamumeneye indobo n'utubasi yo muhamagara n'ikintu gikomeye vraiment so ndibuka ko nabicuranga ndiko ndasakuza nafashe image nabonye vendredi muri louange kwa Apollinaire ni umuntu wa mbere wanyespi kwinjira muri kino kintu après aho ngaho naje kugira gukurikirana cyane gukurikirana Israel Hutan wow nafatiwe rero ntangira muga sinaciye ngaragara mu bintu byo kuririmba cyane ariko niho nahereye mfatwa mvuga ko nafatwa kuvuga ngo ninjire muri no muhamagaro ya reka ndagusaba kandi kabazo kanyuma ni nka demande sinzi kuza kuyemera soke nimva ndayishoboye oya peut-être oya vraiment il faut kuba flexible nk'umuntu yamenye Imana demande yanje yakira OK jingire ndagusabe vraiment uducishirizeho akarimbo gatoye gusa gatoye uririmbe bavuga ngo nukwikora mu gahogo quand même hari abakurikiranye ino interview mu gatarumva Manirakiza Benjamin aho aririmba urafasha ariko oya je urabizi yuko ibintu byo kuririmba ukeneye kunyumva gusa ego amba ego OK ko mari demande kandi nageze hano namenye kuri umwizerwa muri byose Mana yanje mu bicu binkingiriza ubwiza n'agakiza kawe ntibizambuza gutegereza ubutabazi buvi wawe kuko ukiranuka mu migambi no mu nzira zawe zose namenye kuri umwizerwa muri byose Mana yanje mu bicu binkingiriza ubwiza n'agakiza kawe ntibizambuza gutegereza ubutabazi buvi wawe kuko ukiranuka mu migambi no mu nzira zawe zose. Wow, ufite rwigiza Ben. Merci. Nukuri ndagushimiye ariko Ben usigaye urimba neza kuruta uko naguheruka. Umengo si Ben aririmba. Umeruka ryari? Yo nukuri haba haize nka 2 ans ntamva Ben. 2 ans? Ah bon? Nawe urumva 2 ans? Umva nyine ko ari. Binyeretse ko uticaye. Ubwo mutravaillant. Quand même. En tout cas, j'apprécie kandi courage. Merci beaucoup. Ufite rwigiza cyane. Nandi uzonyigishe Ben. Ndakuzi cyane. Oya vraiment uzonyigisha. Harano nkuzi nyene. Oya. Na je vraiment ndumukozi w'imbura mu mara mbe niko bavuga. Nukuri ndashaka kuzonyigisha kuririmba urabinyemere. Oya, ndazi ko ahantu uri kandi ahantu uvoma. Ni isoko ryiza. Ni isoko ryiza kandi. Oya reka. Riruta ivyo noje nogu. Oya. Deja ufise nuko nangiye kuvuga byose hano. Ufise deja Claude. Urumva ko Oh no. Oh no. Ndakeneye ubumenyi bwa Claude nawe ega ngwijana ntijyanka murindi. Byose nyene menye byose. Je te promets ko
uzamfasha bizocamo vuba. wow thank you Merci kabisa. yo iki kiganiro kigenze neza ndakuye ntuzonyigisha kuririmba so Ben ndagushimiye cyane Ya murakoze cyane Impower TV. yeah Même si nubwo twagiye tugira ukuntu ariko ndashimara ko yeah muri mu gikorwa ciza kandi ndabakurikirana ku munsi Thank you. so reka nkore na publicité ndabakore publicité. Oh yeah, ça ne vaut pas la abantu peine. bagende bakore subscribe Yeah. kuri channel yanyu Yeah. basharinge ndazi ko hari ikintu murambona kiza ariko healing moment Healing moment ahubwo turagukeneye naho nyine. ndayikurikirana cyane Ndanabigusabiremo. okay tuzobyihweza Tuzobikoreko. healing moment by the way healing moment iramfasha mumaze nka mubikora Moi. wow Donc irabahezagira tubibandanye. ya Tubibandanye. nawe urabyumva Rega sinari bwabone commentaire yawe navuga nti je gusa mfashirizwa nyine muri chambre yanjye ndi nkanze kuri YouTube nkayifungura nkafashirizwa aho ngaho so sinari kugenda bakabona akababwiye ko mubirimo neza so Imana ibandanye bahezagira. Thank you so much. Thank you to Yvonne. Ya reka tubashimire rero nshuti namwe bakunzi ba Empower TV mwakomera dukurikirana kuri no munsi Ben akaba yatubwiye amateka yiwe muri carrière musicale kuri wowe muririmbyi yababwiye ibijanye n'ivyo yagiye arakora ivyamufashije kumbure nawe birashobora kubera icigwa bikagufasha kubandanya imbere kuri wowe utarakora subscribe share na like turagusaba kugira ngo ubikore ukore no kuri channel ya Manirakiza Benjamin kugira ngo uzurakurikirana indirimbo ziwe nkuko bisanzwe naho butaha rero thank you so much I love you all